Mwaramutse uwundi ati ikibazo kihari nuko igihe babona intwaro yari ihari ko ihaye ivyifatamwo nabi barayirwanije, none namwe aho kwiga ingene mwoyirwanya mukazana iyanyu muriko muyivuga mu gushaka ko imbuga zanyu zikomera. Rero tekana, vyumvikana ko abagabo bahari mu gihugu nibarya tubona. Uyu yari comment kuri video nakoze dimwe post nagize ngira nti ngiye gutegereza nsaba Imana kuramba kugira ngo ndabe imyaka indwi ya kakistokrasi yindi ya kleptokrasi. Kakistokrasi ni intwaro y'abantu badashoboye, kleptokrasi ni intwaro y'abantu babasuma, niyo definition classique ya CNDD-FDD. Mvuga nti ngiye kuraba imyaka ndwi aho Burundi zoba bugeze inyuma y'indi myaka ndwi, niyo ucambwira yuko bo babonye intwaro zimeze nabi baje kuzigwanya. Kimwe nashaka kuvuga kugwana burya siku kwama mupigana nibaza yuko wiyumvira nk'i primitif nyene kujya kwikoko mu ishamba, iyo bavuze kugwana biba bivuze kujyana amenyo. Mu bihugu biteye imbere ano nibaza ko turiko turaja muri 2040 2060 nukuvuga vyo kugwana bizoba vyaheze. Okay mwana wa mama vyo kugwana bizoba vyaheze, ntuzokumva muri France, muri Angleterre, muri Australia, muri New Zealand, muri sepa Canada abantu bariko bapigana mu ishamba, ariko zivuga ko hatariho opposition politique, zivuga ko intwaro bayishima. Donc nimba uvuga yuko abantu bakwiye kuvuga gufata umuheto n'inkoho bagakora nk'abasendefTD, genda ufata umuheto genda ufata inkoho ugwane n'ivyuzi peut-être, mugabo abandi dushaka kuba civiliser, dushaka kuba développer, twige kugwanisha ivyiyumviro, twige kugwanisha politique. Ico nagomba nakikubwire. Icya kabiri nuko ubona keshi na keshi iyo umuntu agwanye aca avayo yabaye umunyeshamba, kujya avuga ngo inkoko irara mu ishamba kabiri igacika inkona. Uwo n'umugani w'ikirundi. Urabona ko baje nyene bacise inkona none bariko bararya abantu. So ntushaka yuko twokwa muri iyo cycle de violence, cycle yo kujyana. Dukeneye ko hazogira igihe abantu bagwanisha amatora, bakagwanisha ivyumviro, bagafata igihugu atarusohotse, hanyuma hagatwara abantu b'ubuntu atari ibikoko bije kujya abantu. Ico nagiye nakikumenyesha. Icya gatatu burya CNDD-FDD nubwo ariyo twabonye ifata inkoho, ntugire ngo niba wita revolution ngo ijya ntambara yatanguye CNDD-FDD itanguye. Ijya ntambara nk'akaroro CNDD-FDD yatanguye na Nyangoma. Uzobaze Nyangoma nta muheto yigeze afata, kandi Nyangoma ntiyatanguye politike mu 1993, bayatanguye kera. Speaking of that, Frodebu yatubwiye ko batanguye CNDD-FDD, ivyo baravyiyemerera, kandi ko Nyangoma yari muri Frodebu. Ugacumenya ko Frodebu je numvise Leonce Ngendakumana abivuga ejo nta nivyo narinzi ko ngo Frodebu yatanguye ngo 1975 nukuvuga bamaze imyaka hafi 20, nukuvuga kubera bagiye kuba accepte kuba agire nk'umugambwe mu 92 gutyo cace narimo sinomenya, mugabo imyaka irenga 20 bari muri maki, mugabo atari maki ahome, donc bakorera mu kinyegero. Urumva nuvuga ko intambara ntabwo ari toujours ibigwanisho, ntabwo ari kurasana. Hanyuma icakane no mu gihe hoba hamwe byo kurasana, ntabwo hakora urusoro gusa, intambara haramo diplomasi, intambara haramo media. Nasho tuma fete na CNDD vyanyinanye gutwara bibaje ko urugamba ro kurasa gusa, ko politique ro kurasa gusa, baze no mu gihugu bagumye barasa, ntibigeze bibaza ko diplomasi politique kupanga igihugu vyari bikenewe. Alors turi muri siècle ya AI, ya social media, ya novuga ya civilisation. Sinumva yuko wowe ugifata yuko muri politique udashimye abari ku butegetsi ucuja muri shamba, uja muri maki. Nico gituma tugifise ikibazo gikomeye cyane mu gihugu. Ntabwo iyo udashimye intwaro ucufata ibigwanisho, iyo udashimye intwaro uravuga ibyo udashimye, hanyuma gahoro gahoro impinduka zikaboneka, abaje bashoboye gutwara bagatwara ibintu nk'ivi. Sino ibihugu vyose vyoca vyamamwe intambara, kuko nta gihugu na kimwe usanga abantu bizeye intwaro yabo 100%. Ico gihugu ntikibaho, ico nta kibaho. Donc mu bihugu vyose uko amari ko abintambara. Sawa, reka ngezaho neza ko bitahuritse mugira umunsi mwiza. Bye bye.